Nelly natafise imyaka ingana nasumba Mokens. Hari ibintu sometimes ushobora kubugira ku mbuga. Siko? Bigatuma ubura n'umugabo. Nelly nahati aje ku mavi. Asenge bro. Nukuvuga kuronka umugabo biragoye kuri Nelly nahati. Oye urazi igituma bize kugorana? Hari abantu benshi rega bagifise iyo mind siko uzura kenshi muri industry. Yeah. Muri industry ntidutwarana bro. Kiretse ku vyabaye ku bantu bamwe siko ariko muri industry ntidutwarana. Mokenzi iyo terekana image yakujya kuntu yitwara ujya mushinga nahe Nyandinda w'umukongomani ntihari kumutwara bro. Ibaza igituma Belnas datwagwa na Sabi. Ntibakunda ntibavyaranye. Ibaza ico kibazo. Igituma Sabi badatwara Belnas. Bana nico Sabi yaramuronderako. Nakubariye ati niki gituma twebwe muri industry tudatwarana nabo dusanzwe turi muri game imwe. Ahabo dutwara nabandi bantu bari nyuma ya industry. Bano bakobwa benshi bo muri industry abaririmbyi kazi. Siko? Yeah. Ikintu ca mbere cyo boshira ku mutima. Kandi bogirako. Bubahe cyane Natasha Burundi. Ati kubera iki? Natasha Burundi ari umwe mu bakobwa b'abaririmbyi kazi yagwanye challenge nyinshi bro. Siko? Izi challenge zashikiye Mokenzi Natasha niwe zatanguye gushikirako. Kuko urazi yuko bavuga ati ko yatwaye n'umusaza. Ataca mu mariye. Bagiye mu mabanga yabubatse ugasanga ngo kunuko. Ariko izo challenge yarazigwanye. Siko? Yarazigwanye hamwe abantu bose bavuga ati Natasha yakurikiye amahera. Woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane Dubai. Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira. Ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Gundos mwenye kazi. Yewagwana. Una kaza bro? Ibana safi. Turashima Imana man. Kiri gute none mzee? Ndashima man. Nakubona. Mr Vibes wagwana. Wogu mutagata man. Wapire n'ubuntu bw'Imana. Zurantamwe. N'ubuntu bw'Imana. N'abakunzi badukurikirana ku mbuga. Kubura ziko tubayeho kubera abakunzi bacu. Ego vraiment. Cyane. Anashera irimvye. Ebana Anashia tumeze neza cyane. Tunashimira cyane abakunzi ba Anashia. Atamusi numwe bigira baduta. Nice. Ego. Ariko Gundos. Oya vraiment. Gira urongo. Urashaje rondera umugore. Mani gira urongore vraiment. Hari usanga ndi mu mipango man. Nubona yuko abantu bose bari mu myidagaduro ko barihereza abantu. Je vraiment. We none ntubona abandi imigambi barimo. Ntubona imigambi barimo. Ntubona ukantanga, ntagutanga. Utantanze. Ntagutanga. Kandi aho usanga w'Imana ibi byamaze gupfa. Gundos. Yo wagwana bana. Sanze. Entertainment yahiye. Cyane. Cyane. Ahiye. Ego. Ni nyuma ya marriage ahubwo ngo tugomba twinjire muri biboro byantuje vya Mokenzi. Ego cyane. Inyuma y'amajambo menshi yagize mariage. Kiya kintu wowe nk'umusesanguzi. Man. Ukibona gute umuririmbyi w'umurundi kazi ni nyuma y'amajambo menshi. Wewe ubibona gute bro? Hari ibintu sometimes biba bisaba neza yuko tuza turarabira hafi. Ugiye kuraba hari amezi agera ku 8. Siko bamusavye bro. Amezi agera ku 8 bamusavye iwabo. Amajambo aravuga ati bana Mokenzi ntazorongorwa Mokenzi. Cyane Nelinati. Bane nka Nelinati tarabuze umugabo bro. Arabuze umuntu yomushira mu rugo. Umuntu agira bijya kuri live. Agira bijya kuri live kweli. Afapase ho yarakubise bombe nyine. Nelinati urarinda man. Ngo ni yaba boss. Ariko hari
hari ibintu sometimes ushobora kubugira ku mbuga siko bigatuma ubura n'umugabo ati rero Nate arashobora kugira risk yo kubura umugabo none wibaza nashaka umugabo kandi avuga yuko afise umuzungu wataratwereka umuzungu wo mu mpisho ariko na Mokenzi ntiyamwerekanye kazi mu yamwerekanye Nelina atafise imyaka ingana nasumba Mokenzi ntawe ubizi kandi bigaragara urarondeza amakuru wumvirize yuko Mokenzi adasombwa na Nelina ahubwo uvuga ati Nelina ataravyifuza arifuza umugabo bro siko ariko biraza kugorana kugira umuntu amushire mu rugo na Nelina atagira bijya biro nivyo kuba umu influencer ku mbuga ni vyiza pe ariko hari umurongo tutarenga ariko Gundosi yari kuri live ni nkuko nawe uri kuri live none kaje niwe ntugapumura kaje ntugapumura ariko nyene Nelina turazikinda mukundira uno mwigeme araryosha industry yego shiko araryosha entertainment nivyo hari abantu bashobora kuba bamubona ukundi kuntu akabura umugabo kubera iyo mvo siko ariko twebwe turi muri industry je namutahura ariko umuntu abamukurikirana kuri live uza gusanga mucisha mwijisho ariko jewe nkurikirana jewe ni muri industry ndamutahura yuko aryosha ama base siko ariko ndazi neza yaho yicaye arashaka umugabo Nate urabizi neza aho yicaye arashaka umugabo none wowe uwo muguha wa mutora Bizimana oya pesiza nane yaraduhaye amahirwe Bizimana hari ryose nganye bigabira kunze ntawanka umugambi w'Imana siko nawanka umugambi w'Imana ejo Mr Vibe usanga nawe nyene witayemo Nelina urabyazi bye none turi muri case ninda azomutwara Nelina aje ku mavi asenge bro nukuvuga kuronka umugabo biragoye kuri Nelina oya urazi gituma bize kugorana hari abantu benshi rega bagifise iyo mind siko uzura kenshi muri industry muri industry ntidutwarana bro kiretse ku byabaye ku bantu bamwe siko ariko muri industry ntidutwarana kuko tweba dutahurana turatahurana siko ariko Rinoji na Monia baratwara ntibareke ziya nkina mico man baranatwara ziya ni nkina mico bro siko muri industry biragoye kugira dutwarane jewe kubera Nelina tino mutwara kubera ndabitahura ariko muri industry ntidutwarana nico kibazo dufise ndaza kugaruka uwo mutwara rero Nelina ari mu bundi buzima budahuye n'ubwo bw'iwacu turimo gute siko wowe urongora umukobwa muri industry shwida ni nkuko rero n'abandi bari muri industry batumutwara Nelina yo twobwa n'uwundi muntu ari inyuma ya industry siko ariko kubera amubona muri ijya image none Gundosi kubereke yoza kumutwara kandi atamuzi nari nzi muri industry nibo bamuzi akavuga ati nimba ntwaye umuntu ntatwaye oya hariho image uba werekanye imbere y'uwo muntu siko bigasaba neza yuko n'icizere yabagufitiye ko ugasanga kiratakaye kubera iki ya image wamweretse siko Mokenzi iyo terekana image yakujya kuntu yitwara ujya mushinga nahe Nyandinda w'umukongomani ntihari kumutwara bro siko ntihari kumutwara ibaze gituma Belnas datwagwa na Sabi ntibakunda ntibavyaranye ibaze ico kibazo igituma Sabi badatwara Belnas bana nico Sabi yaramuronderako nakubariye ati niki gituma twebwe muri industry tudatwarana nabo dusanzwe turi muri game imwe ahabo dutwara n'abandi bantu bari inyuma ya industry none oriyo kubatwara bashima kubabimabi ntawamenya none kari bo nyene babishiramo ko nyene ugasanga nyene bakora bigwamwo mbarira umuntu wo muri industry w'umukobwa bakundanye n'umustar ngo rugakomera umuntu atohoje umutora reka twinjirire kuri Mokenzi ego uri kura compara Mokenzi na Natasha aba bantu bamaze kugira mariage mu gihugu cyacu
mbega Natasha kugira marriage akubaka urugo rukaguma bijya twovyizera canke reka ndakubarire bro siko bano bakobwa benshi bo muri industry abaririmvyikazi siko ikintu ca mbere cyo boshira ku mutima kandi bogirako bubahe cyane Natasha Burundi ati kubera iki Natasha Burundi ari mu bakobwa b'abaririmvyikazi yagwanye challenge nyinshi bro siko izi challenge zashikiye Mokenzi Natasha niwe zatanguye gushikirako kuko urazi yuko bavuga ati ko yatwaye n'umusaza ataca mu mariye bagiye mu mabanga yabubatse ugasanga ngo kunuko ariko izo challenge yarazigwanye siko yarazigwanye hamwe abantu bose bavuga ati Natasha yakurikiye amahera siko yakurikiye iki niki ariko gundose uri kuravugira Natasha ubwo si kubera Rafa Pase mwagiye oya pe je mvugira bose man siko mvugira bose siko niki gituma ubona neza yuko hari abakobwa benshi twabuze muri industry kubera batwawe n'amajambo y'abafana cyangwa batwawe n'amajambo y'abantu bababarira siko iyaba Natasha yarafuze yarakurikiye amajambo y'abantu bavuga siko urugo rwiwe ntiruba rukomeye nka kujya nundi muntu bisaba neza yuko agira umutima nk'uwa Natasha ni Mokenzi warabonye neza yuko amusumba imyaka 21 Nyandinda asumba imyaka 21 Mokenzi siko ni atakomera ku mutima agahura n'izi challenge inyuma y'amezi 8 ibaza igituma amezi 8 yaraheze bro batevye kubana Nakwereka batevye kubana bro batinye izo challenge man Mokenzi ntihari bwagire wa mutima wo gukomera ariko hari abavuga ko yararindiriye yuko ubugeso bwa Mokenzi bukosorwa kuko urabona Mokenzi yarakija nk'umukwine video urabona Rafa Pase cyampoze yari yambaye vraiment oya ariko Mokenzi bamumenye kuri rya style ariko bro kandi ndazi neza yuko n'ujya mugabo yamukunze kubera rya style mbagiye kubibandanya bijya bintu kweri sinabaza ko bazobandanya buba usanga nahagira yigire hanze ntawame ntubona yuko n'umuziki yanahebye mbari indirimbo yiweruka gusohora siko nije niko ndakubarira yuko niyo atagira umutima ukomeye siko nk'uwa Natasha Mokenzi turashobora kubona urugo rwiwe rusambuka niyo atagira umutima ukomeye kubera ko iyo benshi bibaze neza yuko yobo yakurikiye amahera none niki kimenyetso woduha cerekana yuko Mokenzi adakurikiye amahera bro yana urukundo man kuri kino mushira imbere amahera cyane ho gushira urukundo imbere urukundo ku myaka 20 ningahe 21 amusumba ariko mugana abakobwa bacu nyene arukuntu nyene bafise ikintu man barubahuka bubahuka barikomeje kwira bubahuka gute ubahuka gute gusa imyaka 21 man ni imyaka myinshi saha bro ni imyaka myinshi mushiki wacu 1 5 10 15 20 21 urazi none tumusabire yuko atoba yakurikiye amahera nimba yebo yakurikiye amahera urugo rwiwe ntiruzorama siko urugo atakurikiye amafaranga turamusabiye mu izina rya Yesu amen siko ariko bino bintu bano bantu bako baratwereka niyo byatumye cyane abaririmvyikazi batubaka abaririmvyikazi bacu mu gice cy'u Burundi nivyo bituma cyane batubaka ati kubera iki baratinya challenge yuko batwawe n'umuntu abasumba imyaka 20 na ntivyobaho ugasanga bakubashira imbere amahera cyane yuko amahera baha ku kwezi cyangwa amahera barihira ku inzu ku kwezi bro cyangwa amahera abashopingiramo bakagura ivyo bagura siko bakaza gushira imbere amahera cyane bakibagira yuko n'urukundo rubaho siko ntuza gusanga yuko abakobwa benshi muri industry bro man basaziye mu mazu bapangiyemwo basaziye benshi muhira benshi bavyariye muhira ariko hari abavuga ngo bano bademo bo muri industry barabenga cyane agasanga twawe arangije gutwarwa n'uwatifuza so navyo ntibyo bari nivyo kandi biranakura no kugaragara
bazi igituma none bikunda kuba benshi barakunda gutakara ugasanga baribagiye abakunzi babo bahaye umwanya munini abaririmbyi bagenzi babo. Yes. None jewe twokundana ugaha umwanya Dramati je dukundana ngo urukundo rwacu rubanda. Ariko none bakorana gukorana ni kimwe. Bagiye gushutinga. Gukorana ni kimwe. Areke kumukora mu mayunguyungu. Mu mayunguyungu. Ngara ni biri kurashikiye. Reka. Ati gukorana rero ni kimwe. Hari ibintu mani siko nivyo barashobora gufatana ni bien iki niki ariko ntibarenze urugero kubera urabona umaze kuba umustar ni kiyo cha jamii ikintu cyose wokora ni lazima kije kuri platform siko Mokenzi naho yokora erere ngo ariko aramuca mujya mushinga naye ni lazima neza yuko tuzobibona ku mbuga bro kuko babona abastare man siko n'abastare ni lazima yuko bizoja ku mbuga. Ikintu ndiko ndasaba bano baririmbye kazi benshi mu gica cy'u Burundi baze bararaba mbega yuko uyu muntu dukundana ndamukundira amahera canke ndamukundira urukundo gukuri kubera ariho benshi bari muri izi nkundo ugasanga neza yuko bakwakurikira amahera bro ni wakurikira amahera umushiki wacu ndagusavye ni wakurikira amahera muririmbye kazi wacu dukunda Mokenzi umenye neza yuko urukundo nta musi numwe ruzorama nta musi numwe rurama. None Gundosi abademu bacu babona iki mu batama niki basigaye bafise abatama canke abajene ntitugikomeye tureka amafaranga canke abajene ntitugikomeye ntitubakwiri ahubwo ni batubwire bashiki bacu bari muri industry y'umuziki yakabiri hari haho bashika twegetse siko twebwe ntitugikomeye. Oya kuko reka twibarize tuko turiyagira n'abashiki bacu batama batumaranye siko Vestine mu Rwanda nguwo yikubise umusaza twagiye kuri Mokenzi yikubise umusaza Natasha Burundi Rabamba yikubise umusaza hariho n'abandi ari n'umukobwa wa Alvin Smith yitwa ngo Tasha Oda nabo yari ari kumwe n'umuzungu w'umusaza yashaje. Reka nibarize bandi bashiki bacu bano bashiki bacu bari muri industry siko mbega abajene tugishoboye abasaza nibo bari ku kivi nibo bari ku kazi kumengo nibo nyene nukuri imiti ya miti bayita gute imiti yo gutera intoze akabariro yakanyariga ariko ibi bintu naho tuko turatwenga harimo ikibazo bro ariko hari bavuga ngo abatama nibo basigaye bubaka abajene ngo ducana inyuma vya bubaka gute bakeneye yuko bazopfira ku rugendo bubaka gute nibo bazi gutanga care ngira mwe muraba rero bagira bavuga ati ngo care n'amahera nivyo bakobwa bashi bashira imbere bano baririmbye kazi bacu bashira imbere ati care n'amahera bro urashobora kugira amahera ukazobaho wicuza nivyo ukarongogwa ukabana n'umushinga nahe bien mukabana mani ariko kamara imyaka 20 wicuza igituma warongowe nanaka ukicuza igituma warongowe nanaka wakurikiye ijya ke y'amahera ariko naho tuvuga abakobwa gusa n'abahungu urabona n'abahungu basigaye barongogwa man n'abahungu basigaye barongogwa nibabonye mu PTMC vaye ko yarongowe n'urumeru ku rw'urukecuru mumero umukecuru ava muri etazi nazivane ahubwo mbarira hari n'agakuru gere nabonye nzi neza yuko we mwebwe muri umuryango bijya bintu Fanny Lavina mu imyaka 15 mani je narumiwe nivyo oya nivyo none ko bavyivugiye ariko ndiko ndiyumvira imyaka 15 Fanny Lavina bafise ingahe yo bari bibi Noraski bafise ingahe dufate ko Noraski afise imyaka 30 Fanny Lavina afise imyaka 45 akaba yavyaye gute cyane Noraski afise imyaka 25 Fanny Lavina akacagira 35 oy nek Noraski yoba yavyaye angana gute ahubwo yaraducanze rek ijya myaka 15 sinibaza yuko vyo bari ivyo ariko nimba vyo bari ivyo bicare bashima Imana bro hubaka baki imyaka 15 uri hagati
ariko na Mokenzi byarabaye. Ariko Fanny Vina rubaha Noraske man. None yoreka kumwubaha gute kandi ari umushinga nahe wiwe. Ariko ari bantu gati ndagusumbye imyaka icara ngaho. Ariko ujya mu mera arubatse bro. Dufate yuko ari ndi yarongoye uwundi. Noraske yarongoye Fanny. Urakoze cyane. Yes, reka dukomeze na Mokenzi. Ego urabona? Mokenzi Imana gusa imufashe kuko ndazi neza yuko azohura na challenge bro. Kuko urazi yuko yazihuye nazo. Ariko urazi ikintu kintangaza. Abantu bamu challenginga. N'abantu basaziye iwabo. Kandi ngo harimo nabaje muri burya bukwe. Kandi n'abantu basaziye iwabo. Canke n'abantu bavyariye iwabo batandukanye n'abagabo. Ni bande sasa? Oye ntubazi. Abigeme benshi bo muri industry bamu challenge. Siko abamudisinze n'abantu basaziye iwabo. Siko ariko muranibaza ati ni gute ushobora kudisinga umuntu na wewe ukibiwanyu wavyariye iwanyu atari umugabo wifitiye waravanye n'umugabo bro. Ukifataga kamera neza ukaja kuri live ya TikTok hari abantu Elinat bande baba babigeme bakaja kuri live. Elinat nawe yarateseje kwera. Yaracanye imbuga bakaja Mokenzi ibintu vyiwe umugabo yamuhevye kubera ibi. Urazi yuko bano bantu bazi yuko kuja kuri TikTok ari uko nyene kugira ama live siko hama bakivugira ivyo bishakiye. Hari ibintu biba biri vie privé y'ibintu baba barayaze siko. Mokenzi nimba barasangiye na Elinat bagasangira ubucafu siko bagasangira ivyiza bagasangira ibibi. Wowe ntuje kuri TikTok ya live ucuvuga amabanga mwagize zya ni vie privé zayo nyene tutaba dukeneye kumenya kubera haje nawe hari ivya mubiki siko. Niki gitumura kubari ati Mokenzi arafise image yiwe yihaye na Elinat yihaye siko. Ubu Elinat mworyamana ugasanga arabeje kubivuga kuri TikTok. Nabanikorewe. Kubereka tuvuga ibindi byo ntiyama bivuga. Yakubise akazi. Ibindi ntiyama bivuga. Siko. Ariko Mokenzi we ntiyoja kuri TikTok ngo areka aravuga live yabige bintu. Ubizi gute. Yareka. Ari ama image man. Ari ama image. Ari ama image usanga yuko umuntu aba yariremwemo. Kandi bigoye yuko yotakaza umurongo. Siko. Kubera gushikiro sandazi neza yuko Mokenzi azohura na challenge nyinshi. Siko. Ariko nimba yakurikiye amafaranga, nimba yakurikiye amahera, urukundo rwabo tuzorubona ariko rurazimangana twumve ngo za divorce zabaye. Amusumbye imyaka myinshi 21. Kubyara abana uravyizera? Azovyara. Kandi umugabo ngo ntagumba. Oya umukobwa ni wagira. Umukobwa ni wagira. Haje none mbega umukobwa agumba afite imyaka ingahe? 45. Ago. Harabaraho bari muri industry vuba cyane. Baragumba. Ariyo abakobwa bari muri industry vuba tuzobura n'iyikoroka. Hari abakobwa bari muri industry. Ndewe kuzirana na Elinat. Oya ntituzirana yanyemye gute. Elinat je namusaba bro. Really? Namusaba kugira ngo akora iki? Kora umuti. Habiki. No bangonze umusozi camo camade. Wabugize iki? No bangonze umusozi. Ari abantu rega bagenda baragonze umusozi. Afite amafaranga man. Nakubariye ati bro je turashobora gukundana na Elinat ari ugasanga nakurikiye amafaranga yiye ugasanga urukundo ntigwigera ruguma. No yariko base yake. Ndayage? Ndayage tari rukundo bro. Ndayage tari rukundo. Arabavuga ati no tumandirira muri Dubai. Kubera amahera yiwe rera mbikiniki. Mugabo hari abakobwa bro je no kwikoza kuri muri industry. No bangonze umusozi. No bangonze umusozi vyo nangora cyane. Okay. Cyane. Man, jewe nibaza. Akaroro wamaze kugatanga kuri Natasha. Reka beshi barabire kuri Natasha. Cyane. Kandi ngo nimba hari umuntu bataratora umuntu ngo bijya ngo umuntu ngo afite ababesto ngo bakinga Natasha ndamwumva nayo makuru yuko
atabindi ajamo. Urazi ndakubarira ikintu. Ikintu Natasha arutirira muri en general abaririmbyi benshi. Natasha si wa muntu uzobona muri bwa bubare bwo muri ville. Siko? Umukeneye ni Club de Lac Tanganyika. Ibaze rero igituma uwo muntu adasohokera hamwe haja ba Sadbi. Adasohokera hamwe haja ba Mokens. Adasohokera hamwe haja ba Bell Nice. Nituze amabare none birirwamo muri ville. Bariko barayinjoying. Bagataha bukeye. Natasha urigera umubona muri izo bare. None bivuze iki byerekane ko umubano bafitaniye hagati y'umugabo wiwe. Ni umubano mwiza kandi umubano ukomeye. Erega bano baririmbyi bacu barakunda gutakara bro. Siko? Ni gute uri umuririmbyi uzi yuko ufise izina ukirirwa mu kabari. Ijambo rya nyuma rero ku rugo rwa Mokens. Mokens tumusabire cyane yuko atuba yakurikiye amahera kandi ndize neza yuko go bari urukundo. Niyaba yuko yakurikiye amahera ndibaze yuko urukundo rwawe ntirizorama. Ariko tuvyizere pe. Tuvyizere yuko Imana ibijemo. Ariko Mokens ikintu coco niko namusabira agira umutima ukomeye cyane. Kuko amajambo azovuga sima. Challenge ni nyinshi bro. Ibaze igituma hari haheze amezi agera ku 8 batarabishira mu ngiro. Nizo challenge zabashikira ku mutima bakabura ayo bafata. Amezi 8 bro warasavye umwana w'umukobwa. Ariko abantu ni babi. Ariko bimeze muri industry twaje kugira tuvugwe. Umuntu ari muri industry adashaka kuvugwa ntabivemwo. Asha naje ndamaze kuvugwa. Imana ntabivemwo. Je nimba Mr Vibe azontumira kuri Agateke akumva ndamucishijemwe akantu akaca vyegereza umutima ngo MC Gundo singo yavuze ko ngo yamuze nabi. Ivyo urashaka kubivemwo. Si domaine yiwawe. Ugende wirabira kandi kazi k'amaboko ukora. Uje korora inkwavu. Umana ugende kwikorera kandi kazi k'amaboko uve muri bino bintu. Ngo turi mu gisata umuntu wese yemerewe kuvugwa ariko kizire kurengara vie privée y'umuntu. Ariko mu muziki yo mana yanje we baragoa ahubwo. Msasa ego jereka ndagushimisha. Asante. Kandi turakeje na Mokens n'umugabo wiwe rubandanye rusosa. Ego n'abandi bari inyuma nka bagundos barongore. Ariko akabazo ni kamwe baje bashiki bacu baze gutwishura. Siko? Bashiki bacu baze kutwishura. Bashiki bacu kubaguma batwagwa n'abasaza. Twego bajene tugikomeye. Bimeze gute? Urakoze. Urakoze cyane. Ciao ciao.